muri iri giteko tubibona nuko twovuga ivyo Conseil de sécurité na Union africaine bashitse ko novuga vyari vyaratevye kuko muri iri giteka turuko turaba izindwi zitatu nta na rimwe twovuga mu indwi ihera hadapfuye abantu barenga 200 kuko no kugira kwindwi heze bashika 28 umva rero tukagira duti abarundi tuzeye amahoro mu biganiro bihuza bose hama tukavuga ubu rero twebwe ikituragishinga nuko tubona yuko ubutegetsi buhari ubu bubandanya novuga bwica amatwi kuko novuga numvise ko ibikorwa byujya mugwi novuga ujeje ibiganiro mu gihugu usa n'utanguye bugingo amakungu Nations Unies Union Africaine EAC byose bisaba yuko hotangura ibiganiro bihuza bose ibiganiro nabyo bihuza bose ni ibiganiro bavuga kandi bavuga neza ko byobera inyuma y'igihugu kuko biko turaraba abakenewe muri ivyo biganiro n'abantu bari mu gihugu n'abajya bose bari hanze sinokwiba ndabagaruka ko twabavuze kuva kera mugabo n'aba fondeur nabo migambwe ndashiki uri ku butegetsi ndetse mbe nabo mashira hamwe ntiyabuze ico baterera bari hanze ubu rero leta ariko raraba itera igagaza arico rero kibabaje ndetse mbere mwarumvise nuko mu byo bavuga ko bashobora kurungika inzego ziza gucungira umutekano navyo nyene turiko turaraba navyo birakenewe kuko muri abo nk'abo 28 tuvuga bapfamo harimo polisi bashikangira hafi 10 ivyo rero vyerekana leta igumubona umengo ni ibintu bisanzwe mugaye ivyo byose uri kurabiraba hariho inguvu zibiri kandi novuga zihanganye turiko turaraba inzira ya leta uburundi bwifa uburundi ntushobora kubaho bwikumiriye n'amakungu yose navuze izo nzego izo institution zibiri umukuru w'igihugu ca Etats-Unis nawe yaratanze impanuro camwimvira uburundi uko bungana uko buto isi yose ibuhagurukiye itanga impanuro hanyuma abarundi bakica amatwi sinibaza ko uburundi bufise izo nguvu zo kugwanya isi yose vyari byiza bugarutse bukumvira impanuro burya kugwa se bibi ikibintu guherayo